w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Sengiyumva aherekejwe na bamwe mu bajejwe ibisata bitandukanye by'ubuzi mu ntara yaragendeye inyubako n'ibigo bitandukanye birangurira imirimo yabyo muri komine Kabezi ku mitumba ya Rambo, Gakungwe na Kabezi kuri uwa gatatu igenekerezo rya 17 Ndamukiza umwaka wa 2024. Muri urwo rugendo kw'akazi Buramatari Sengiyumva yaratwiganiye uko ibikorwa yabisanze. Mu ntumbero yo kuraba abasanzwe bafasha mu iterambere ry'iyo komine n'intara ya Bujumbura, aho twagendeye abantu bitwa ko bikorera utwabo, abo nabo bari bakeneye ko turaba ivyo bariko barakora, bibaye ngombwa tukaronka ngene tubashigikira. Rero imbere yuko dushika aho hantu twaciye ku bitaro vyo mu Kabezi, ibitaro biriko birakora inyubako yo kwagura ivyo bitaro. Hanyuma aho twasanze yuko ibikorwa bitariko biragenda nkuko byatezwa kugenda, aho bigeze ku gihe cyo gushirako igisenge, tugaca dusanga rero hari ibikoresho bibura, aho twovuga imisenyi, tukavuga amagravier n'ibiti, mu gihe isima isanzwe ihari. Ivyo rero bigarutera amakenga yuko iyo sima ishobora kononekara. Rero twasanga ibyo byose biterwa nuko ngo hariho facture zatanzwe zitararihwa zo gufurnisa ivyo bikoresho. Rero twavuganye naho muri Obuha bari bahari, nabo twagendanye ko tutera gushiramo inguvu kugira ngo izo facture zirihwe, hanyuma ibikorwa bishoboye kubandanya neza. Twasanze yuko ivyo bitaro rifise akamaro gakomeye, na cane cane ko ivyo bitaro vyigabuyemwo kubiri, bimwe biri haruguru ibindi biri hepfo. Intambuko hagati y'ivyo bitaro ikaba ari intambuko itari nto, rero bigasaba yuko ivyo bitaro bikorera hamwe. N'igice gihererera haruguru twasanze gifise ingorane z'uko vyatewe n'imanga ishishikara kugomba kubibomora bivuye ku ruzi ruca impande. Ivyo byose tugasaba ubuyobozi bubijejwe kugira ngo bufashe kugira ngo izo manga ziri impande y'ivyo bitaro zishobore gutunganywa neza, na cane cane inzu amazi aci ahantu heza. Rero tumaze kuva kuri ivyo bitaro niho twagendera abitwa ko bikorera utwabo, bashishikara gushigikira mu buzima bwa kino gihugu, na cane cane tugomba kuraba ko bariko baja muri yambono n'akazoza umukuru w'igihugu yadushize imbere. Rero aho twagendeye ishure wa mu Burundi, ishure riboneka ko gitunganije, kandi abarikoreramwo bashishikara gushigikira mu nyubako nziza zihari, kandi bagashishikara gushigikira n'abasangwa butaka abo twita abatwa bari hafi yabo n'abari kure. Ni ukuvuga iryo shirahamwe rifite iryo shure risanzwe rikorera no muri komine ya Mutambu. Rero ibikorwa twabonye ko bimeze neza, kandi bari ku kivi, kandi bashishikara kwagura n'izindi nyubako, ndetse twabonye ko bafise n'abanyamahanga bashishikara kugendera iyo komine n'ico kigo, ndetse bakamara n'imisi itari mike. Twagendeye no ku kigo Shekina, ico naco ni ikigo twasanze kiriko kirisuganya mu bikorwa bitandukanye, ico bita chaîne de valeur, uburimyi, ubworozi. Tusanga hariho n'abantu aho nikora b'abatamakazi baza kubafashirizwa, ariko hari ivyo twasavye ko botunganya muri ico kigo. Twasavye koko nimba ari ubworozi canke uburimyi bobikora bikaba ibintu vya kijambere, kuko uriko uraraba urabona neza ko intambwe ikiri ndende, kandi ni ikigo kiboneka ko kiri ku kiyaga. Boba bahaje kugira ngo bashishikare no gutunganya neza ico bita plage, ico naco bikaba ata kinini baragikorako. Twabasavye ko bobikora bakabitunganya, kandi bizoba ari vyiza. Rero twabashiteye intege, turabashigikira ibikorwa vyabo, kandi dushishikara kubasaba ko bashishikara gutera baja imbere. Ikindi kigo twagendeye ni ikigo kiriko cubaka inzu z'ingenzi, ziboneka nk'ingenzi ariko n'inzu z'uburaro za kijambere.
rero bageze ku ntambwe nziza ariko baracabandanya, ariko twumviriza imigambi bafise muri izo nyubako baratubwira neza yuko uburyo bw'izo nyubako buhari kandi buva mu bene gihugu, na cyane cyane abari mu mahanga, abo twita diaspora. Rero tugakenguruka cyane intambuko bariko baragira, ariko badusavye kubashigikira kugira ngo igice kiri munsi y'ibarabara kirabana na Tanganyika ko kironswa kugira ngo gace by'ukuri kace kaba agace kifashe neza kandi byoboneka ko ari ikibanza gitunganijwe neza. Twabwiye ko tuzobashigikira mu gusaba ico kibanza. Ikindi kibanza twagendeye ni aho bariko bakora ubwato, ihinguro ry'ubwato bariko barabutunganya, aho twasanze ibikorwa biteko biragenda neza bitumwe nuko bataronse carburant irabagora igitoro kubera asanzwe bakoresha amagroupe, ayo nayo akaba atwaye igitoro cinshi. Rero basanzwe bafise n'ikindi kibazo, bahuye n'abene gihugu batafashije canke abazamu batafashije kubungabunga ibikoresho bariko barakoresha, aho habaye n'ubusuma bakabatwara ibikoresho bitari bike mu byo bahora bakoresha. Aho rero badusavye ko tubafasha kugwiza umutekano, kuwukomeza, kugira ngo ntibashishikare gutakaza ivyabo kandi bariko bakora ibikorwa biteza imbere igihugu. Ikindi bakengurutse ko leta yabafashije muri vyinshi, na cyane cyane ibikoresho byose biza kubaka ubwo bwato leta bihebeye ikori. Rero bisigura yuko bari ku kivi, ariko bafite ico kibazo gikomeye cyo kubura carburant. Bagaca basaba rero yuko leta yofasha kugira ngo baronke umuyaga nkuba aho hantu, mu kurindira kumbure ko ivy'igitoro vyotunganywa neza. Ahandi twagendeye ni kw'ishengero bita Bilove. Ishengero twari tumenyereye kubona amashengero yitayeho ivyo kumenyesha Imana, ariko bo bariko barubaka ico bita polyclinique gikomeye. Biraboneka ko inyubako zigeze kure, bari mu bihe vyiza byo kugira ama controle. Hanyuma kandi batwijeje ko n'ibikoresho bitari kure cyane, bakifuza mbere yuko mu mpera zo kwa gatanu inyubako zizoba zarangiye, hama gace bashiramwo ibikoresho. Rero twabakengurukiye cyane, twakengurukiye iyo shengero kuko amashengero dusanga dufise mu gihugu ari menshi, hamwe ayandi yogira ibikorwa vyiza nk'ivyo vyotuma igihugu kigira iyindi ntambwe. Ahandi twagendeye ni ku kigo gisanzwe kireze abana batabona. Ico kigo twagendeye ahanini twari twagendeye mugabo turondera kuraba izindi nyubako zitegekanijwe muri ico kigo. Ni ikigo bita Wiragiye. Hanyuma ico kigo tumaze kwashika twasanze ivyifashe neza, ariko twashika mu kibanza bariko baratunganya, bategekanya kuzubakamwo inzu z'ingenzi canke inyubako zo kwinonoramwo imitsi eka n'ibindi. Rero ni igikorwa kigitangura, ariko ubona neza yuko kiriko kigira umuvuduko munini uravye imashini ziko zitunganya ico kibanza. Tukizera ko nibabandanya nk'uko bariko barabigenza, ibikorwa vuba bizoca bitangura, hanyuma akarere kakashishikara kuba keza, hanyuma inyubako zikenewe zikazoboneka mu gihe. Hanyuma twaciye duherahereza ku kindi kigo gisanzwe gitunze abageze mu zabukuru. Ni ikigo twabonye ko kimaze igihe ariko kidatunganije neza. Ni ikigo biboneka ko kitagira naho kiva mu garukire, kuko ni kirazitiye, kandi n'abatamakazi n'abatama bahari biraboneka ko badafashwe neza nk'abariko barashigikirwa vy'ukuri. Rero tugasaba ubusanzwe agikoreramwo guhindura ingendo. Twanamusavye yuko atabikoze ivyo twamusavye
yuko ruzosaba ubushikanganje bukaza bukimura aba bantu biboneka ko ari abageze mu zabukuru akajana mu bindi bigo, kuko biraboneka ko iki kigo atari ikigo twokwishimira. Uravye ingene leta yatanze ikibanza kugira ngo ico kigo kihabe, ariko abantu mu kuhaba bagaca bahaba nk'abatagira ikibaraba. Rero twasavye ubusanzwe arongoye kino kigo yuko ikintu ca mbere yo kwitwararika ari isuku agitwararike arigwize kuko ntari hari. Twamusavye ko yubaka ikigo nyakigo, yagwize inyubako nk'uko yabisezeranye na leta igihe yashiraho kino kigo. Rero twamusavye yuko yogerageza uko ashoboye n'abahamba muri no kigo bagafatwa neza bagafungura, kuko wihweje urabona neza ko ari ahantu hagoye kuba, mbere no gufungura bafungura bigoranye. Rero muri rusangi aho twaciye bakengurutse urugendo twagize, ariko hari ibyo badusavye by'inkoramutima kandi hose badusavye ibintu bisa. Yarangije asaba ishirahamwe Regidezo ko ryokora ibishoboka vyose rikaroza ako karere amatara na nyaburya karimwo karangurirwamwo ibikorwa ngirakamaro ku gihugu n'abenegihugu. Radio Television RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.